vyerekeye indero baramaze gutanga ibitabo bishika ibihumbi 16, ibihumbi 8 vy'abana bo mu 7, mu 8, mu 9, mu 11, na 12, na 13 hamwe n'ibitabo byo mu nyubako rusange bita bibliothèque ibihumbi 8 ku gisata cerekeye amagara y'abantu baramaze gutanga bijya barabisha mu nda abantu hari imitsi bita ecographe bazoshira ku ma district sanitaire y'Ibururi kugira ngo bazoze barukoresha mu ntara z'ubuvuzi gushika ku CDS kugira bafunize urugendo abene gihugu aho kuja ku mugwa mukuru w'intara y'ubuvuzi babandanye batumbera ku CDS abegereye kugira ngo bivurizeho. Ikindi gisata bamaze gufasha ni gisata cerekeye inkino n'imico kama aho duheruka kugira ihiganwa y'imiyabaga iva mu makomine atandukanye 60 y'intara ya Bururi aho abanyeshuri bahiganywe mu byerekeye umupira w'amaboko, basketball, volleyball, handball na football. Mbere tukaba twarashizemwo n'urwaruka rw'abasangwa butaka mu mupira w'amaguru kandi bakaba bararyoheje n'ibikino kuko nabo nyene iterambere ni rya bose mumva nta numwe twosiga inyuma kandi babigize neza cyane. Ikindi bari gikorwa bariko barakora ni cerekeye kurondera amatara ya CDS Cangwe hajya kuri Honga aho abavuka ntara ya Bururi boba mu mahanga bariko barafasha kurondera amahera angana n'imiliyoni 24 kugira ngo bashire ko amaplaque solaire kugira ngo iyo CDS ya Cangwe ikore. Iyo rero zo bari ya mbere batanguriye ko imigambi zobandanya kandi hariho n'iyindi migambi yerekeye uburimyi n'ubworozi bariko bariga hamwe n'uburaro ndetse na bimwe by'abakerera rugendo kugira ngo bashobore gutemberera neza ibibanza vy'iratiro biri mu ntara ya Bururi.